rero ubu buhinga bwa Burundi Pay buzozanira akarusho kanini abene gihugu cyane cyane mu bijanye no koroherwa mu kurihana vyoroshe cyangwa guhanahana amafaranga vyoroshe kandi bitume n'abantu bahurumbira kubika amafaranga mu mabanki no mu microfinance ndetse no mu établissement de paiement bareke kubika amafaranga muhira cyangwa bareke kubandanya bagenana amakashe kare bahora babikoresha bahora babika amakashe mu muhira cyangwa ahandi hantu ugasanga wowe ushaka kumenya amakuru nyayo atomoye kandi kugiye wowe ushaka ibiganiro bigufasha gutahura isi turiho hazi kuri Brighton ITV aho amakuru ahurira n'ukuri dukora documentaire inkuru zidasanzwe n'amakuru yizewe kandi uzosanga inkuru zituvugwa handi ibiganiro bituma wiga wiyumvira kandi ugahindura ko ubona ibintu de subscribe kandi sabone kugira ibiganiro bigushikire kugiye Brighton ITV. Nitwa Nduwimana Albert umuyobozi w'igisata kijeje kurihana biciye mu buhinga bwa none ni banki nkuru ya Republika y'u Burundi. Nkuko mbivutse banki nkuru ya Republika y'u Burundi iheruka gushira ku mugaragaro ubuhinga Burundi Pay, ubuhinga novuga yuko banki nkuru yasizeho kugira ngo yorohereze abene gihugu bahanahana amafaranga canke barihana canke bariha ibidandazo canke ama service vyoroshe. Rero iyo Burundi Pay novuga yuko ari ubuhinga buhuza amabanki buhuza ama microfinance n'ama établissement de paiement kugira ngo abene gihugu basanzwe bafite amafaranga muri amashira hamwe ashobore korohererwa mu kujyana no guhanahana amafaranga no kurihana. Rero nkuko mubivuze Burundi Pay ubwo buhinga buzofasha cyane gose abene gihugu basanzwe bahanahana amafaranga narirya bino munsi mubona abantu benshi usanga hatonze imirongo myinshi bari mu mabanki cyangwa mu microfinance bagiye kurotira amafaranga kugira ngo bashobore kurihana cyangwa bashobore kurunkira amahera abantu barishe babarunkiye amakashi cyangwa ugasanga abantu ino munsi bava mu makartier iyo bavuye bagiye gutonda mu banki cyangwa mu microfinance ugasanga ariko ari amahera bus cyangwa bariko bafata amahera bari amahera amamoto canke ugasanga umuntu aho yari karacururiza yugaye ikibanza canke ntari karacuruza kubera agiye gutonda kuri bank cyangwa kuri microfinance kugira ashobore kuronka amafaranga ashobora kuriha cyangwa ashobora kuronkera ubundi. Rero ubu buhinga bwa Burundi Pay buzozanira akarusho kanini abene gihugu cyane cyane mu bijanye no koroherwa mu kurihana vyoroshe cyangwa guhanahana amafaranga vyoroshe kandi bitume n'abantu bahurumbira kubika amafaranga mu mabanki no mu microfinance ndetse no mu établissement de paiement bareke kubika amafaranga muhira canke bareke kubandanya bagenana amakashe kare bahora babikoresha bahora babika amakashe mu muhira canke ahandi hantu ugasanga na kenshi amafaranga agira ingora cagira ibisita gasha canke ugasanga yavunze canke yahiye ariko amafaranga yawe yabitse muri telefone yawe cyangwa kabika muri banki cyangwa microfinance yawe ivyo bizotuma abantu vy'ukuri boroherwa kuko ubuhinga bwa Burundi Pay n'ubuhinga umuntu abukoresheje bunyaruka kandi bworoshe gukoresha kandi vy'ukuri bukingiwe kuko bwasoni banki nkuru ya Republika y'u Burundi hisunzwe amategeko mpuzamakungu ajanye no kurihana no guhanahana amafaranga. Mbega ubu tuvugana bwaratanguye gukora abantu baratanguye guhanahana amafaranga n'ayahe microfinance cyangwa amabanki iyo bamaze gutangura kubukoresha. Mbega hadojamwe abashaka amabanki ashaka canke ni zose muri rusange bisabwe kugira ngo utangure kubukoresha? Nkuko muri ko murabivuga ubuhinga banki nkuru y'igihugu yasizeho bukuza amabanki ama microfinance n'ama établissement de paiement yose ni itegeko kubujamo kubera ubishaka ariko ishirame ryose ryemerewe gukorera ku mugaragaro ni banki nkuru ya Republika y'u Burundi itegereza kwinjira muri ubwo buhinga bwa Burundi Pay. Rero nkuko muri ko murabivuga gushika no munsi amabanki ane anovuga nk'ibanki Bankobu, IBB, Finibank na BCAB ziramaze kwinjira muri ubwo buhinga bwa Burundi Pay. Nuvuga ko abakiriya bayo mabanki canke abandi bose bifuza gukorana n'amabanki bashobora gukoresha ubwo buhinga vyorosha atakibazo. Ariko n'ayandi mabanki nawe nyene ari ngaha mu Burundi
ariko arakora canke akashiraho ibikenewe vyose kugira ngo ashobore korohereza abakiriya babo kugira ngo bashobore kurihana vyoroshe canke guhanahana amafaranga vyoroshe. Rero nibaza yuko mu minsi ya vuba nayo yandi asigaye azoheje gushiraho ubwo buhinga kugira ngo yorohereza bene igihugu bashaka guhanahana amahera canke kurihana. Hama mu gisata c'ama microfinance naco nyene ama microfinance ashika 8 nayo nyene aramaze gushiraho ubwo buhinga canke gukoresha ubwo buhinga. Anovuga nka microfinance za CCM, za Kaze, za CCF, Kazoza, Miteke, za Hoje Family, za Ihera n'izindi baramaze gukoresha ubwo buhinga n'abakiriya babo baramaze guhanahana amafaranga bakoresha ubwo buhinga. Hama mu gisata kijya bita icama établissement de paiement bajya abantu bahanahana amahera biciye mu matelefone nabo nyene dufashe nk'akaroro kaziya za EcoCash n'Imicash za Castel. Ishirame Castel ryaramaze kwinjira mu ubwo buhinga, ariko novuga yuko n'ayandi ma microfinance n'ayandi ma établissement de paiement nabonye bariko barakora ibikenewe vyose kugira ngo bashobore kwinjira muri ubwo buhinga bwa Burundi Pay. Ibanki nkuru y'igihugu yasizeho, twibaza ko nabo nyine mu minsi iri imbere ya vuba nabo nyine bazoba baheje gushiraho ubwo buhinga. Rero nkuko mwabivuze ni itegeko kuko kuva aho ibanki nkuru y'igihugu ibushiriyeho yabusizeho itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2026. Rero ibanki nkuru y'igihugu hari itegeko yasohoye ryasize ko umukono n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi itariki 2 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2026. Muri iryo tegeko nkuko murisanga ku rubuga urukabumenye bw'ibanki nkuru y'igihugu nuko ibanki yose canke microfinance yose canke établissement de paiement yose yemeye gukora mu Burundi hatarenze itariki 5 z'ukwezi kw'icenda umuntu itegereza ko yasizeho ubwo buhinga muri banki cyangwa microfinance cyangwa muri établissement de paiement ikaba iri connecté ku ubwo buhinga kandi itazobikora izo hantu hisonzwe ibiri mu iryo tegeko nyene ryasize ko umukono na nyine cyubahiro cyanya kubahwa arongoye ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi. Mbega kugira utangure gukoresha ntibisaba kurinda kwegera iyo mihora kugira ngo wiyandikishemo canke bagufashe, hanyuma nigiki muri rusange mwobwira abarundi kubijanye n'ubwo kugira ngo ushobore gukoresha ubwo buhinga bwa Burundi Pay bisaba yuko umuntu wese canke umurundi wese canke umunyamahanga wese aba mu Burundi yegera ishira hamwe asanzwe afise mu konti, hanyuma ukabegera ukababaza ukuntu ushobora kwinjira muri ubwo buhinga bwa Burundi Pay cyangwa ushobora kubukoresha. Rero ngaha bisaba yuko umuntu wese yegera aho yuguruje konti hanyuma bakamufasha kugira ngo ashobore gukoresha ubwo buhinga bwa Burundi Pay. Rero canke aho yifuza kugira ngo ashobore gukoresha ubwo Burundi Pay kuko si ngombwa umuntu aje aho yuguruje konti. Ubu nk'akaroro nk'amashyirahamwe amaze kwinjira umuntu ashaka kubukoresha ashobora kwinjira mu ama microfinance cyangwa bank cyangwa établissement de paiement amaze kwinjira ugashobora kuguruza konti ukabura ashobora kuriha canke guha amahera umuntu murindi shira hamwe mudasangiye umuhora byorosha atakibazo. Rero ivyo novuga yuko ari ibintu bikora kandi abantu bariko barahanahana amahera bakoresha ubwo buhinga canke bariko barakoresha mu kuriha bakoresha ubwo buhinga. Rero nkuko muko mwabivuga ico no hamagarira abene gihugu cyane cyane muri kino gihe mubona yuko bitoroshe kuronka amafaranga mu mabanki cyangwa mu microfinance cyane cyane bajya baja gutondera amakashe, nuko umuntu wese atunze telefone atoyikoresha gusa mu telefone cyangwa mu kuraba amakuru atandukanye kuri telefone, ariko umuntu wese afise telefone iyo nimero de telefone yiwe yogira konte yiwe yobika ko amafaranga yiwe canke iyo telefone yiwe akayibwira banke yiwe cyangwa microfinance yiwe, kuko iyo wamaze kuguruza konte muri bank canke muri telefone yawe cyangwa muri amihora ijaje guhanahana amafaranga cyo mu buhinga bwa none bituma telefone yawe uyikoresha ugasanga uri kuroroherwa mu kuriha canke uri kuroroherwa mu kurungikira amafaranga umuntu ukoresheje telefone yawe utarinze gutama. Rero ico no hamagara abarundi nuko n'abanyamahanga ba mu Burundi nuko umuntu wese yoraba akegera ibanki cyangwa microfinance canke banki hanyuma ikamufasha akugurura konti hanyuma akabika amafaranga yiwe kuri iyo banki cyangwa kuri iyo microfinance cyangwa kuri établissement de paiement kugira ngo ntihagire umurundi cyangwa umunyamahanga asubira kubika amafaranga haba muhira canke akorera canke aho adandariza, ariko abantu bose babika amafaranga muri amazu ajeje kwanduza amafaranga hama bizona bafasha n'izindi mihura mu bishubike. Ino munsi
uri kwaraba nk'aya mabanki cyangwa microfinance cyangwa ama établissement de paiement arafise abona kwita aba superage canke abaja commerciaux usanga abantu babitura bakafasha kuronka amafaranga canke kurotira amakashe kugira ngo bashobore kuja kuriha ibidandaza canke kuriha ama service atandukanye. Rero ico novuga ngaha ubuhinga bwa Burundi Pay ntibuje gukura bajya baja canke aba superage, ahubwo buje gutuma amabanki canke ama microfinance agwiza ahanini abantu bazobafasha gusigura ivyo vyo kurihana cyari byo kubika amafaranga. Uzosanga ahubwo abafasha amabanki cyangwa microfinance bagiye kwiyongera gusumba, kuko nkuko nabivuze Burundi Pay n'ubuhinga buhuza abantu bose, buhuza microfinance yose, ama établissement de paiement yose n'amabanki yose. Rero ino munsi amabanki n'ama microfinance agiye guhiganirwa ku isoko arondera abakiriya kugira ngo abereka akarusho kutuma umwe wese aja iwe kugira ngo ashobore koroherwa kubika amafaranga no gushobora kuriha cyangwa guhanahana amafaranga byoroshe. Rero bizotuma ahubwo bituma ayo mashira hamwe arondera abantu benshi babafasha kugira ngo bamenyekanishe ubwo buhinga bwa Burundi Pay cyangwa bamenyekanisha n'ubuhinga basanze bakoresha, bashobore no kuronka abakiriya benshi, kuko ubu ibanki cyangwa microfinance zigiye kuja ku rugero rushasha bwo gushobora gukoresha ubuhinga bwa none, gushobora koreza bene gihugu kugira ngo bave muri ubwo buhinga bwa kera umenga abantu bategeza kuronka cash, bategeza kuba batunze cash kugira ngo bashobore guhanahana amahera cyari kuri hano. Nta mafaranga ntarenze yo guhanahana. Bo ino munsi muri Burundi Pay novuga yuko ibanki nkuru y'igihugu yaseho ico no kwita urugero ntarengwa kuri yurungitse amahera rimwe gusa, ariko amahera yose ushobora kurunka yose arashobora kugenda ukoresheje Burundi Pay. Anovuga nk'akarorero nk'abantu baja kugura nk'ibidandazwa canke baja kugura ibintu cyabari hama service haba mu makomine mu ntara canke mu mabutike canke mu magazi canke mu alimentation, hari gihe bagenda ugasanga bakubwiye yuko urishe dufate nka bakopo ino canke hari mikacha canke cash, ugasanga bakugira ngo nturenze umuriyoni canke urenze miliyoni 2 canke miliyoni 3. Ariko ubuhinga bwa Burundi Pay amafaranga ava kuri konti yawe akaja kuri konti y'uwundi muntu, aho urashobora kurungika amahera urishe rimwe ashobora kugenda imiliyoni 50, ariko ushaka kuriha arenga izo miliyoni 50 urashobora kuriha atakibazo, gusa ugumugira inshuro nyinshi kugeza ukwije amafaranga ushaka kuriha cyangwa ushaka gutanga. Aho novuga yuko ari urugero rwo ku nshuro imwe, ariko inshuro zose ushaka zirakunda ku munsi. Hanyuma kubijanye n'amahera abava kuri konti yawe ya telefone aja kuri konti ya telefone y'uwundi, aho nturenza ku rugero rumwe imiliyoni 10, ariko ushaka kurenza imiliyoni 10 ucugira ubugira kabiri cyangwa ubugira gatatu cyangwa ubugira kane kugeza aho amafaranga ushaka kuriha aheze yose atakibazo. Hanyuma nk'amashira hamwe afise amakonte muri amabanki cyangwa microfinance cyangwa établissement de paiement, nayo nyene urashobora kutarenza urugero rw'amafaranga imiliyoni 20 mu gihe ushaka gukura amafaranga kuri konti mobile garuka kuri konti bancaire, ariko amahera ava kuri konti ya banke cyangwa aja kuri konti ya microfinance cyangwa kuri konti ya microfinance aja kuri konti ya banki, aho urashobora gushaka kuri rugero rw'imiliyoni 50 uriyungitse rimwe, ariko nikibuza yuko ushobora kurungika inshuro nyinshi ata limite ibayeho. Kaze mu kimenyesha amakuru Akejo Media. Ari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ibisata bitandukanye aribyo informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de communication. Kaze ku kimenyesha amakuru Akejo Media.